n'ubu ndabisubiyemo amafaranga y'igihugu say'umuntu say'umugambwe say'umuntu wari we wese hanyuma aya makoperative sangwe ace atunganywa ahurikiremwo bose abe by'ukuri ico no kwita intambwe y'iterambere ku mutumba ku buryo leta washaki yafashe mugabe bicishe muri ANACOP mugabo kandi biboneke yuko umugambo utabigiramwo uruhara. Duhejeje gusohora itangazo aho twerekana neza yuko amakoperative sangwe ari y'umugambwe uri ku ntwaro mwa kino gihe CNDD-FDD mu Burundi. Ndabibukije amakoperative ariho agatunganywa n'itegeko inimero imwe kwego gashinze 12 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 ritunganya ukungena amasosiyete koperative akora mu Burundi. Iryo tegeko mashaka rero aguhinduka aho hagiye iri tegeko nimero imwe 10 akakwego gashinze 10 ryo kuwa 19 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 rihindura irimejije kubabwira. Iri tegeko rirerekana neza yuko amakoperative arekuwe mu Burundi kandi abantu bitunganye n'ingene bigenda. Mugabo turavye mu ngingo z'amategeko ngaha bavuga yuko ikigo ANACOP mu ngingo ya 60 mu ngingo ya 88 yiri tegeko rishasha meje kubabwira mbere ni rya kera byarimo byari ukunyene ivuga yuko leta ishira ikigega cyo gutunganya no gufasha kugira ngo amakoperative amere neza mu gihugu. Niyahana niyaronka amaraporo niyagenzura akoresheje amafaranga ari mu ico kigega. Mugana ngenda babwire ko leta kuva uyo mwaka wa 2010 n'ico kigega kitarajaho. Nukuvuga yuko ANACOP nayo yorondera gushika kuri tere nishobora kugenda kuko nigira ico kigega. Peut-être gituma leta bigora gutyo irakizi kuko leta hajya irazwe kandi ifise inzego nyinshi ibigira gutyo kubera ibizi gituma iri kwirabikora. Ibi rero twebwe tubona yuko ari bimwe mu bituma amakoperative mu Burundi akora nabi. Ikigira kabiri nuko amakoperative yose agomba kuba afise abo bita les commissaires au compte itegerezwa kugira amaraporo de régularité et de l'exactitude ingene amafaranga aba yakoze kuri chaque exercice budgétaire. Ibi bintu nivyigera biba kuko ANACOP bibona kandi gacihana batabikoze. Ikindi nuko shakane buri mwaka hagomba gutangwa iyo ningingo meje kuvuga ngo 85 ingingo 86 nayo igacivuga yuko buri mwaka ANACOP iteza kuronka raporo ivuga ingene ivyo bintu bigenda. Hari ingingo ya nyuma nagomba mvuge ko ivuga kubijanye ingingo ya 84 ivuga yuko koperative ifise imiliyoni zishika 50 igomba kugira ico bita comptabilité simple. Mugabo izo zose ziratanga raporo. Iyirenze miliyoni 50 iteza kugira ico bita comptabilité à partie double. Nukuvuga no havanda yita nka comptabilité analytique kubazi ubuhinga bwa comptabilité. Ibi rero bica bifasha yuko baraba kimwe ku kindi. Mugabo wobaza ko ANACOP itagira mu mafaranga mbega mu makoperative ya contrôla gute vyogenda gute itagira les moyens. Ibi rero ni ibintu biboneka neza yuko leta ivuga ikintu n'igihushane cyavyo. Ivyakozwe na ANACOP usanga biko bikogwa
nabo makoperative nyene amafaranga y'igihugu bagaca bayatwara bakayakoresha uko bashaka. Ngarutse rero ku makoperative sangwe, twebwe twarabonye yuko leta yatanze amafaranga muri année budgétaire ya 2019 iyatanga ku mitumba 2911 itanga amamiliyaridi 29 n'amamiliyoni ndibaza hafi 11 kwiyo mitumba beje kuvuga. Ayo nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe mu 2019 mu nyuma barasubira baratanga yandi ntayo nyene mugabo hari mitumba imwe wasanga ngo ironka amamiliyoni 7 yindi 10 mugabo urumva ko yose na yose kuko twarose amakuru yuko yatanzwe kabiri urumva hamaze gutangwa yarenga imiliyaridi 58 ahabwa abantu baza kwifungurira gusa. Aya mafaranga yari yatanzwe atanyungu izosabwa mugabo kubera abayakoresha nabivuze ku mutumba usanga ari ibice 70 baratumira abanyagihugu bose bagaca bagira komite. Iyo komite rero usanga irongowe ku mutumba n'umukuru w'umugambwe ku mutumba utwara CNDD-FDD. Ibi bintu rero ni ibintu bihonyaga ibyizwa shingiro. Leta ntigira uburenganzira na bumwe bwo kugira umwana n'ikinono ngo ifate bujya ku mutumba usanga hari amakoperative nka 100 mugabo bagaca bahitamo koperative sangwe bakayihereza amafaranga y'igihugu. Uwo bazaba muri leta bo tubwira kritere bakoresha kugira ngo bahe amafaranga sangwe gana gutyo oya. Ibi rero byaje kunyungwa murazi ko bagumye bavuga ko amafaranga yibwe mugabo byagiye kunyungwa n'iri tangazo canke urwandiko ubutumwa bwarungitswe n'umukuru n'umunyamabanga w'umugambwe mu ntara umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bujumbura mugabo twarabonye ko no mu zindi ntara byabereye kimwe na leta mbere irabijamwo n'umukuru w'inamashinga amateka arabijamwo yaragiye nk'incuro nka 3 mu imatongo mu Kayanza dongo muri Butanyerera aza kugira encadrement yizo koperative sangwe. Ikibazo rero umuntu cyayibaza none ibi bintu byo kwitiranya ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'umugambwe ibi bintu bisigura iki? Nagira nibutse ko turi mu migambwe myinshi ibwizwa shingiro rirerekana neza yuko turi mu migambwe myinshi. Hanyuma nagira nibutse yuko imigambwe irafise uburenganzira bwo kwankadra no gufasha abamilita babo mugabo umugambwe ni urondera uburyo ikagira n'ibukura nishobora kuzafata mu gigacare tangu yore ijane mu mugambwe. Ivyo ntibibaho n'ubusuma buba buhezagiwe na leta. Ibi bintu abantu bavyumve n'ubusuma buri ko buhezagirwa na leta. Nico gituma twebwe mwishira hamwe Oricom uko tuvuga nabibukije gihe kucayiprona ama koperative yashinzwe kubera bace bashiramo ivya politiki yaciye ahomba meshi yaciye ahomba. Nibi bintu rero ibituma amakoperative mu Burundi atagirishika kamaro ngo abereyerma un véritable pilier du développement local nuko baca babishiramo ibintu bya politiki bagaca mbere bashika kure bakavyofisa bagashira muri budget général de l'État. Ibi bintu mwumva ari normal, ibi bintu mwumva byumvikana. Erega ubu nico gituma tubona imigambi yose ikogwa atana kimwishikako. Nico gituma ubona imigambi yose yumvigwa ubona ko atamwanya wa reflexion uba watanzwe. Ubu butumwa rero bw'uyu munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura bwaje gushira ku mugaragaro ivyo abantu bose bari bamaze iminsi bavugira mu ntamatama. Mugabo kandi ikintu gitangaje nuko leta yafashe ingingo zuko iza kugira encadrement y'amakoperative mugabo kazubana mukuru w'inamashinga amateka yagiye cyangwa umuntu wo muri leta
mugabo tukibagira ko hariho agence kandi mu itegeko loi ivuga yuko ari ihabwa amafaranga ikaza kugira encadrement technique ko ari babikwane bafitiye ubuhinga. Reka ndabakarorera erega umugambwe naho gutwara ugumara umugambwe nuco usubirira urwego sisiyo bizashingiro rirerekana neza ivyumwe n'undi arekuriwe, rirerekana ububasha bw'umugambwe kanaka, bikerekana n'ububasha bw'inzego z'igihugu cyangwa umuntu kanaka. Ibi rero nakanduro kibara mu gihugu nta muntu ashobora kuvyemera, kuko nibukije aya mafaranga n'amakuru n'amatagisi mwese mubiri yakuya. Mwibuke unyoye amazi ubutanze tagisi, unyoye icupa unyoye litiro y'igitoro ubutanze tagisi, uguze ikiro cy'ibiharage ubutanze tagisi, ikintu cyose ukoze ubutanze tagisi. Icyo bita taxe sur consommation. Uturungitse message mu telefone ubutanze tagisi. None ayo matagisi abanyagihugu batanga acaza kugaburira abamilita b'umugambwe CNDD-FDD gusa. Ivyo bintu mwumva bishoboka? Ntibishoboka na gato. Aha rero ni igihugu kigira ibibazo buye, ndababwiza ukuri. Ni igihugu kigira ibibazo. Nababwiye Porona yarabikoze igihe cyane, murabaza ivyabaye. Sindavuye ko amakoperative menshi yaciye ahomba kubera babishize mu bya politike. Nibituma rero amakoperative makino gihugu adatera imbere. Nibi bintu babishira mu bya politike. Bararaba historique yayo mantuze yayo makoperative. Ibi rero twebwe tuvuga tuti ubwa mbere nuko leta yotanga communique ikavuga yuko ikuyemwe akarenge mw'ibintu by'amakoperative sangwe. Hanyuma kandi n'umugambwe CNDD-FDD ukavuga ko ukuyemwe akarenge mw'amakoperative sangwe agatunganywa nk'uko ayandi makoperative yose mu gihe asaza atunganywa. Hanyuma ikigo ANACOP akaba ari ico kibikontrola bakagiha amafaranga kigemenewe kigakora nakujya amashira hamwe yiga nkaya yiwacu ari controle akurikiranwa n'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu, tugatanga raporo buri mwaka ishiramwe urikome ritanga raporo kuva ku mwaka kandi barafise uburenganzira bwo kutubaza muti ibintu mwatanze nivyo canke sivyo, bakanaduha nige twatanze bitari ivyo. None ANACOP batayihaye ubujya ngo bikore yumva yo bikora gute, umva bica bikorwa n'umugambwe ko amafaranga niyo babihaye. Rero umugambwe nutanga itangazo uvuye ko bivuyemwo utabigize twe tuzowitwarira mukaje twitwarira na leta, kuko nukwiga gukoresha inzego z'igihugu zihari. Ico ni cyambe. Kigira kabiri tugomba kuvuga nuko leta igomba kwerekana kandi noneho izo mechanisme de gestion zirahari, yerekane kandi ishimangire ivyo twiyita uburyo bwo gutunganya amakoperative nuko bivugwa mu itegeko meje kubasomera y'umwaka wa 2025 rihindura iryo mu mwaka wa 2017. Ikigira gatatu tuvuga nuko amafaranga yose yahawe ishirahamwe aya mashirahamwe y'amakoperative yasangwe leta yo yagaruza yose atafaranga rimwe rivuyemo, utayatanze agafatwa, nibatafungwa cyangwa ngo babibazwe aba bantu bayariye bizoca bigaragara neza yuko bayabahaye nk'abagomba kubashimira, nivyo bizoca biboneka bigaragara. Ica kane twebe tuvuga tuti amafaranga yose yibwe n'aba bantu barazwi, navuze yuko ari abantu batanu ku mutumba barongowe n'umukuru w'umugambwe ku mutumba. Aba bantu rero nibabibazwe ku mutumba kandi bari represent kugira rwego rw'igihugu, nibabazwe amafaranga kubera ni ibintu biboneka yuko ari ibintu byateguwe. Ica gatandatu dusaba nuko leta yotandukanya ibintu by'igihugu n'ibintu by'umugambwe, hanyuma hakaba uburyo bugaragara amakoperative yose afatwa kumwe. Nuko haba icyo no kwita audit independent yerekana kimwe ku kindi aba basuma basahuye igihugu n'ababatumye. N'ubundi abisubiyemo amafaranga y'igihugu say'umuntu, say'umugambwe, say'umuntu ari we wese. Hanyuma aya makoperative sangwe ace atunganywa ahurikiremwe bose, abe by'ukuri icyo no kwita intambwe y'iterambere ku mutumba, ku buryo leta washaki yafashe mugaye bicishe muri ANACOP
mugabo kandi biboneke yuko umugambi utabigiramo uruhara. Nubundi abisubiyemo umugambi urafise uburenganzira bwo kugira encadrement y'abamilita babo, mugabo nibaza kubankadra n'amafaranga y'igihugu. Oya, ivyo ntibishoboka. Amahera y'igihugu muzagende murabe le budget général de l'État ivuga ingene ikora n'ingo nikoreshwa kuva mu ibizwa shingiro gushika muri loi budgétaire na loi organique des finances publiques. Ivyo vyose nta namwe bavuga ko umugambi canke amashirahamwe y'umugambi yaho amafaranga, c'est même prohibé, interdit formellement yuko umugambi uronka amafaranga ya leta. Ivyo nimvye muzi, kirazira n'umugambi meme ukora kuronka amafaranga avuye muri leta. Mugabo urabona CNDD-FDD yaciye yatora ibishije mu makoperative. Ibi bintu rero ni ibintu biri très dangereux, que ça soit pour la démocratie, que ça soit pour l'économie y'igihugu, que ça soit pour ni ibintu bikwega injyane mu gihugu rega, kuko biradiviza abantu. Murakoze. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.